mu bacamanza uyu munsi nawe ndagucira urubanza imana yo mw'ijuru iragucira urubanza mw'izina rye wa mushenzi ngo wenda bakorekana mutazava mwiragiye mu buzima agitavya nibiki nimugumize umutima hamwe nzoka we ishana guturiya mw'izina rya Yesu ndavuze mw'izina rya Yesu imbere y'uko usengera jewe manzi ugenda ukuza urwo rushatsi byose isengerwa n'abantu nka wewe iyi mishatsi yarahezagiwe Samson nta na hamwe bibiri ivuga ko yigeze yimwisha Yesu ntiyigeze yimwisha muganda gwenda garutse ivyo mbwiye nivyo reka nze kwimwisha nzogaruke duhangana je nawe gashetani gato mbwira ndagutegeye kukanyumvira hama ushaka kusengera genda n'amasengesho yawe nkeneye kandi ntuzugaruke kuko wowe uri musi yanje ubisanzwe nandekonye bosi yampenze Sheri nibiki reka sigaye neshwa n'amadayimoni sigaye nkubitwa n'amadayimoni uko bukeye nuko bwije byagenze gute Sheri si byo kuvuga agasuzuguro k'amadayimoni jewe agasuzuguro k'amadayimoni kandenze kangeze mu mutwe ibaze akana gato y'ikidayimoni jewe kantere icambabaje mu bantu twari mu rubanza karaza gushikaho gahinduka n'inzoka mu bantu ndagerageza ndasenga ndambaza Imana ndashira amavi hasi ariko wapi niko wahora ufise inkomezi byagenze gute uyu munsi mbe wari wandavye neza aho ubona uko nagiye meze ariko nagarutse meze oya ndaho nturuka afise diredi mu mutwe byagenze gute rero imbere y'abantu iryo dayimoni irambwira ngo wewe kugira ngo ushobore kugira ngo usengere amasengesho yawe afate banzuze kwimwisha kurushatsi mu maso y'abantu ngire ndagaruka akaramamaza kadayimoni imbara ko mu ironze nimba kazimanye muri Tanganyika sinzi imbere y'amaso y'abantu gashakambwira ngo wewe uri n'ikirofu uri n'ikijuju ibaze ati ndagutegeka hanyuma rero ngushaka ungusengere ngo bikunde nawe uzi yo nkwigwa na jewe nawe uzi yo nkwigwa sinama nakubwiye izo drede zawe honyine urazi ko jewe nanka yuko tunaryamana eheraba ngo wagiye kuyimwesha hama ivyo navyo wasize mu mutwe nibiki jembe uranashisha iyo turiko turajana mwibarabara Yesu niho baba nawe Sheri nawe nari nizeye ugomba umzimurire nk'abandi nawe umbere ikigeragezo nk'abandi utibi munzo abanyamujijyana ubu turi mu gisagara turi 2020 ivya kera twara hariya abantu ntibaraye ibindiko bumviriza ibimvamo ndagashwingi nawe nari nize mana yacu none ubu ngiye kubaho gute umugenzi wanje ngiye kumugira bibiri gusa
nawe kumbona umengo urukuranyi kumagura kumune ngirene. Be bakubwiye ko amajyambere akukoresha iburofa bwose ubona ngaha. Sheri ndarushe nukuri ndarushe. Nawe usange ngaha nicurikiri ushikire kuntuka. Nakubwiye ibyago nahuye nabyo. Mugabo ushikire kuntuka. Mbega urazi abantu je nasengeye fisi dread. Urazi ibimuga byamugutse. Urazi ibiragi byavuze wewe. Urabitse. Mbega ibihumbi jana ejo mu gatondo ujya muntu yanzaniye nari namurimiye. Ntiyarafise akaboko kameze uko. Twabonye ko ukuboko gusiga gorotse uko. Asha. Ni hatari kweli. None abantu bose bajya bose nasengeye ntibakize kandi ufise amadredi ku mutwe. Ibikorane byose nagize mu ntara zose zigize igihugu cyacu Burundi. Nkajabuka mu Rwanda, Zambia, Zimbabwe, hagenda nkakubita amadayimoni agapfa hiyo hose. Sinabise dredi mu mutwe. None ko amahera wahora uyakura muri ibyo nyene. Wamuguruye ibimuga byamugurutse, wahumuye impumyi zahumutse. Ubu uzoca uyakura, tuzoca tubaho gute? Ayo n'amavuta yaheze. Raba ugende ku musozi, wisonzeshe, usenge. Umara iminsi 40 nk'imwe Yesu yamara. Nahandi ho, je nzogutana n'iyi nzu, na edaye bazabana gusohoye. N'uwumva uzoca unjana. Wantutse urantukurangora uranduhishiriza umutwe mukanyuma uravuza ingingo. Ico kintu uvuze nico. Ico kintu burya hajya ugishika uvyo yariko ndiyumvira cyari kirimo. Ego ntegerezwa kuja ku gasozi karekare nkasenga nkambaza Imana. Yari yarampaye na mbere igasubira ikanyongera nkasubira nkaronka yandi mavuta nkasubira nkuzuza inkomezi maze tugahangana n'iryo dayimoni. Mwe ndavuga simvura. Ikibwirwa n'icumva, icerekwa n'ikibona. Bizogusha. Madudu. Webeshwe nibiki. Uragenda ugapotera none nk'ubu uye wari wagiye. Waruzi gatari ngombwa tubane na wewe. None vyukuri utabanye n'umuvyeyi wobana nande? Umuvyeyi numwe wenye je nutiye navuye. Ubona nka wewe twoza turavugana iki? Nari kwegeye. Ndabona ko ubukene bukurembeje. Ndakwere kukunguye n'ubuvamo. Kashamwe abana kumwigira abantu bahatari. Wewe ufise iki wewe coto mumbwira ngo unyere kukungene ndabuvamwe ubukene. Kumanganza kukuzaniye akantu. Kabanze kakucisha ubwenge. Poa peti. Wifuzi. Nashaka kagatabi k'abantu bakutse. Nda ugutumye dogo mayo mahera ntaco. Mahera majana 5. Werasta we kugaraye. Kesi ndi umupeti. Hapa kianda na gucorera. Matibiri asigaye twatwara. Peti. Chenda yatwara. Ugenda nyegetse mu mufuko. Ora umubano ndakese. Charangwele wakikuguwe ngo ni papa.
unyita ikijuju nkande wewe je ndi ikijuju jewe je naravuze ko nivyari isema nzisemera wewe unyita ikijuju nkande wewe turazi ko notora inkoni nkagushishagura reka rero manze ndakweka akantu kubwenge. Papa ngomba ndakweka akantu kubwenge utazopfa wibagiye. Akiyasoma ugarura ubwenge. Chakenge. Aragiye kuba umutunzi urangiranwa mw'isi kuko ugiye guca ubwenge usumvya abandi bose. Oh mana yera yo mwijuru, nafashe urugendo rurerure kugira ngo nze ngaha mwami. Nafashe urugendo rurerure cyane kugira nze ngaruke ndagusaba amavuta. Amadayimoni asigaye ankengera, amadayimoni asigaye amfata uko yishakiye. Mana mwami, wewe waremye isi n'ijuru, usiga yandi mavuta kugira ngo ntsinde amadayimoni, kugira ngo ndayahonyore kwizosi. Ndi marayika Gaburiyeli natuwe n'Imana, amasengesho yawe yamviwe. Genda ibimuga bizomuguruka, impumyi zihumuke, kandi ntusubire inyuma. Genda Makaveri kandi ntuhindukire.